turongeye kandi kubaramutsa abakunzi ba YouTube channel yacu Intahe TV, mwashimye kudukurikirana mwese iyo muri hose i Burayi, Amerika, Asia, Australia na Oceania, aho muri hose mwashimye gukurikirana Intahe TV. Turavuze ngo amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, amahoro atagabanije, umugisha utagabanije ubabe ko kandi ubashike ko. Rero wowe wadushimye kudukurikirana ari ryo rya mbere cyangwa wamudukurikirana utari bwagire subscribe cyangwa s'abone kuri YouTube channel yacu, reka ndagusabe ngo ufyonde kuri subscribe cyangwa s'abone, hama uhejeje wongere ukande kuri ako gakengeri kari iruhande, hama kugira uzo wame uronka Intahe zacu ubwa mbere kandi mu ba mbere. Nuko rero imbere yuko tubandanya kino kiganiro cacu tubashikiriza Intahe yamushiki wacu duteguriye, reka tubanze tumira amateka toya tubandanye. Nuko rero narimeje kubibabwira yuko uyu munsi dufise Intahe ya mushiki wacu, Intahe yashimye kudusangiza uyu munsi. Rero imbere yuko tumwakira nagenda kubwire yuko ushobora kutwandikira kuri intahezayesu@gmail.com mu ntumbero yuko wowe ushaka kudusangiza Intahe yawe kugira ngo uyisangize abandi. Rero narandiriye, reka tumuhe ikaze mushiki wacu atubwire ivyo Yesu yamugiriye. Kaze. Yesu ashimwe, nshuti z'Imana, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko aho muherereye hose muri amahoro. Amazina yanje banyita IRANKUNDA Alicia, nkaba nari nipfuje kubasangiza Intahe yiwanje. Intahe yanje nayo si yindi, ndu mwigeme avuka mu muryango w'abana batandatu. Muri abana batandatu, batanu ni abahungu nanje umukobwa. Muri 2004 niho twabura umuvyeyi wacu mama. Ico gihe vyabaye ibihe bigoye cane kuri twebwe kuko twari tukiri bato kandi tukaba tutari kumwe hafi na papa wacu, yakorera kure mu yindi ntara. Ico gihe vyabaye ibihe bigoye cane kubera ko twari tuciga kandi twari abana bato cane, babandi badashobora kumenya mbega bukeye biragenda gute. Ariko Imana yarabanye natwe, niyo mpamvu numva nshaka kubashingiriye Intahe. Kuva ico gihe rero umuvyeyi wacu yitavye Imana, bivanye n'ukuntu atawundi muvyeyi yari hafi yacu, papa akaba yakorera kure, vyatumye abana bamwe baja kuba mu yandi mafamiye, harimwo na jewe. Rero banjanye muri famiye y'umu-onkle wanje. Umu-onkle yarankunda cane, n'umufasha wiwe n'abana babo barankunda cane. Ariko burya Satani iyo yashatse kukwiha ntaburi yagukura. Ico gihe barankunda kugeza n'uyu munsi barankunda, ariko nari mboshwe mfise akababaro ku mutima, vya bindi umwana akura yishize mu mutwe ko ari imfuvyi, akabona ko nta bavyeyi biwe babana. Ico kintu kikamuguma mu mutima, ugasanga
biriko bironona kazoza kiwe. Ico gihe narabayemo ubwo buzima mbana niyo famille, nije nari n'umwana muri bo, umva ko nari mfyinye bikwiye. Ariko bene data nagira ndabwire ko mw'ico gihe Satani yarangendeye cane, arampa agahinda mu mutima, akababaro ko kumva ko ntari kumwe na mama wanje, arantera inkumbu nyinshi zo gukumbura mama. Nanje ubwanje nari umwana muto, ariko narumva ko umenga biranduhije. Umwaka wa mbere urahera, umwaka wa kabiri urahera, mama yitavye Imana, umwaka wa gatatu urahera, mbayeho mw'ubwo buzima. Niga muri 6e niho nashatse gusaba abavyeyi bandeze ko noja gusenga n'abakatolika nkiga vyo kubatizwa, ariko umumama arambwira ngo ntabwo vyo kabaye ngombwa kuja mu bakatolika, ahubwo vyiza genda mu bakizwa ukizwe abariho wiga ivyo kubatizwa. Ndamwumvira, ariko nari umwana muto cane, ivyo kubatizwa iki sinari bwabitahure cane. Ndagenda ndabatizwa birahera. Hama ariko nagumye kwa kundi nyene mfise akababaro. Hama nobabwira ko ico gihe nari mfise ukuntu ngenda kuryama mw'ijoro. Nari mfise amasaha nihariye, nkavuga ati iyi saha niyo kwibuka mama, nkarira nkahogora nkababara nkumva agahinda pe. Ariko ivyo vyose byaterwa n'umwanzi Satani, kuko ntiyipfuza umunezero wanje. Irevre muvyeyi wanje yari yitavye Imana, ariko kameme nari mfise abandi banyitayeho. Ariko kubw'inyoshambi umwanzi Satani vyatuma anyereka ko urukundo rwabo ntiruri enough na gato. Urwa mama wawe nirwo arirwo rwa vrai. Ndaba mw'ivyo bihe niberaho ndira nyene ngo nta mama mfise. Ariko ngiye gukura niga muri secondaire, naraja gusenga cane, ndahindura idini ry'aba Pentecote nja mu rindi. Niho nagiye ndumva amajambo ankoraho, batwigisha ingene dukwiye kugirira confiance Imana, ko Imana ariyo munyarukundo, Imana ariyo itanga amahoro mu mutima, Imana ariyo itanga urukundo ruruta umwana w'umuntu yoguha. Niho nicara ndiyumvira, ndavuga ati Imana, uko biri kose n'ubwo rukundo ndiko ndaririra rwa mama yambyaye yarapfuye, nibaza ko rutari rukwiye kuruta ubwo wewe umpa. Ndasenga ndavuga ati Imana, nimba koko unkunda, ndakwinginze unkuremwo iki cyumviro cyo kumva ko atawundi muntu yonkunda kurusha mama. Ndasenga misi yose uko nsenze nkasaba amahoro mu mutima wanje, ariko Imana yarabikoze. Narabonye neza ko Imana ariwe muntu dukwiye kugira confiance. Imana ariyo nyene imbabazi, ariyo Mana y'urukundo kurusha uko umwana w'umuntu yoduha urukundo. Mbayeho nezerewe, sinkirara amajoro niyumvira umuvyeyi wanje yapfuye. Sinyitayeho ivy'urukundo rw'abana b'abantu, ariko ndizera neza ko naho abantu bose bonyanka, ndafise Imana inkunda, ndafise umuvyeyi aruta abavyeyi bose dufise ngaha kw'isi. Hama numva notera intege umuntu wese yumva ko abayeho mu buryo bwo kwiheba, yumva ko abayeho abona ko ntabona imbere hiwe, ntabona inyuma yiwe. Ndamutera intege ndamubwira ahanga amaso uhoraho, ahanga amaso Imana, kuko Imana niyo itanga byose, Imana niyo itanga ubuzima,
Imana niyitanga akazoza keza, just tuyihe umwanya yikorere, tuyereke imibabaro yacu, tuyereke aho tugwaye, tuyishire imbere nayo ibone ko kameme mu mibabaro yacu dufise, mu bitugoye byose dufise, yoyo ari yishoboye gukora byose, kuduha amahoro, kutugirira neza. Yesu abahezagire, intahe yanje naho igarukiye. Imana ihezagire umuntu wese ayumvirije. Yesu abahezagire. Amen, amen, amen. Imana yacu n'umuvyeyi, Imana yacu niyo kwisigirwa, Imana yacu nitetereza. Urumva Alicia yuko amaze kubona umuvyeyi wiwe, yarabona yuko ubuzima bwe buhagaze, atarundi rukundo azosaba kandi kuronka, ariko Yesu yamubereye urukundo, Yesu yamubereye umuvyeyi gushika n'ubu, ariko arashinga inaha avuga yuko Yesu ari umuvyeyi wiwe, Yesu yamugiriye neza. Nakirara arira gose, nakirara yicurikiriye, ariko yararose Yesu. Bisigura ngo Yesu igihe yaduga mu ijuru, iriga jambo yavuze ati sinzobata nk'imfuvyi, ariko ndi kumwe namwe kugeza kumera z'isi yose. Haleluya. Bisigura ngo Yesu n'umuvyeyi wacu, Yesu ni papa wacu, Yesu ni vyose muri vyose. Ica gusa nuko umugira byose muri vyose kubuzima bwawe, hama nawe uzobona azokwitaba kandi ivyawe bizogenda neza. Alicia rero turagushimiye gose kukigoro wagize no kutwemerera kudusangiza iyo nayo yawe, kugira ngo abandi bakomeretswe gose mu bibazo nk'ivyo barimwo, kandi ndizera neza yuko wowe uriko uradukurikirana wari muri ivyo bibazo, ugize ico ufashijwe kubw'intahe ya Alicia. Imbere yuko ndabikebanura, reka ndabibutse kugira subscribe canke sabone ku bafise amatelefone yo mu Gifaransa, murashobora gufyonda sabone, abafise amatelefone yo mu Congereza ni subscribe. Hama iruhande ya subscribe canke sabone hariho agakengeri uheze ugafyondeko, kugira ngo igihe cose tushizeko intahe zacu uze wame uwa mbere, uyironka mu ba mbere. Twongeye kandi tubibutsa yuko nubwo nari nabivuze ikiganiro gitangura, ariko reka ndabikwibutse kandi yuko mushobora kutwandikira kuri intahezayesu@gmail.com mu ntumbero yuko muba mushaka namwe kudusangiza ivyo Yesu yabakoreye, natwe tuzobakura tubonye message yanyu. Reka rero Imana yanje ibahezagire, ibagirire neza, ibarinde mu vyanyu no mu banyu. Naho utaha. Bye bye.